urabona ko yabaye intwari, adahagaze ku iterabwoba ry'abazungu, adahagaze ku iterabwoba ry'abamutreta nabi. We yaravuze ati napfa nareka zobandanya gushikaho yatanze independence ku gihugu ciwe. Rero natwebwe mu buzima bwa misi yose, yaba abantu b'imigambi, yaba abapoliticien, mwese mutegerezwa gukora mutisunze iki ngo mushize imbere kunanirwa, oya, ariko shira imbere gutsinda ubwoba. Radio televiziyo RTBB turagukunda cyane bivuye ku mutima, ibiganiro byawe bidushika kunyota. Radio televiziyo RTBB turabaramukije bakunzi bisamirizi n'imbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi RTBB. Uyu akaba ari wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro tubibukira kuki, aho tugenda duca hirya no hino abantu bagiye bagira akamaro, bagiye baba intwari, haba mu Burundi, haba muri Afrika ndetse no ku isi yose. Tukagenda dusesangura turaba ibintu byagiye bibaranga, byatumye aho babaye canke mu gihugu canke ku isi yose bagira ikintu bashikanye aho babaye, abantu baho bakagira ijambo canke bakibukwa ku isi. Ubu rero uyu munsi tukaba tugiye kuraba uwo bita Nelson Mandela, niwe tugiye gusesangura uyu munsi. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, jewe ndiko ndabaganiriza nkaba nitwa Tuyisenge Prime, nkaba ndi kumwe kandi na mugenzi wanje Niyubahwe Justin. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, tugiye kuraba uwitwa Nelson Mandela. Aho muri hose muragenda mwumva iryo zina, iyo mugiye ku mbuga ngurukana bumenyi iryo zina mukaribona, cyane iyo mumvirije radio iryo zina mukaryumva, mukanumva ko hari n'umunsi nyene wahariwe kumwibuka, ariko bigashika ntimumenye neza imirimo yagiye akora idasanzwe muri Afrika cyane cyane, akanamenyekana no ku isi yose. Ubu rero akaba ari byo tugiye kurabira hamwe. Ndi kumwe na mugenzi wanje, ndibaza yuko agiye kugira intererano idasanzwe kugira ngo abariko baratwumviriza bashobore gutahura wariwe Nelson Mandela. Nuko twomubaza akabazo ka mbere, mbega abariko baratwumviriza batazi neza ibyaranze Nelson Mandela, imbere yuko twigira mu kiganiro nyezina, uwo Nelson Mandela bavuga iyo barinde, yavukiye hehe, mbega itariki yavukiyeko, ndetse naho yitabiye Imana, ko yari yitavye Imana, ivyo mushobora kubibwira bariko baratwumviriza kugira ngo bamenye wariwe. Murakoze cyane mwebwe muriko muratwumviriza. Nkuko nari mpeje kubabwira, ni Niyubahwe Justin ari kumwe na Tuyisenge Prime, tugira tubiganire ubuzima bwa Nelson Mandela bwohindura ubuzima bwacu. Rero ubu Nelson Mandela novuga yuko ari incungu y'ukwikukira kwa Afrika y'Epfo. Ubu yaranzwe n'ibikorwa byiza twokwigira ko twebwe abatamuzi. Uwo yavutse itariki 18 z'ukwindwi 1918, avukira muri Afrika y'Epfo. Ahava apfa itariki 5 z'ukwicumi 2013. Uwo yari umuntu yaranzwe n'ubwira, arangwa n'ubwitonzi, ndetse yotubera akaroro mu bintu byinshi hano twebwe abakiri bato ndetse n'abamaze gukura, kuko n'umuntu yagwaniye igihugu ciwe akiri muto, aratako aranakizira aranagipfira. Rero no kwibaza ko tuza kuyaga byinshi, wewe bandanya utega ugutwi, uraza kwiga ibitari bike ku buzima bwiwe. Murakoze. Ego cyane murakoze. Nibaza yuko kugeza ubu baratanguye kumva iyo dutiye twerekeza mu bijyanye n'uwariwe Nelson Mandela. Uwo Nelson Mandela rero ko muhejeje kubivuga, yarabaye umukuru w'igihugu wo muri Afrika y'Epfo, kandi urahejeje kuvuga ko mu byamuranze by'ukuri yaritanze. Ukwitanga rero kugushika yaho bakwibuka ntibiba ari ibintu byari bisanzwe, uba warakoze
ugahura n'ibintu bidasanzwe by'ingorane ariko ukagumya umutima rugabo. Rero mu buzima yaciyemwo haba imbere y'uko aba umukuru w'igihugu ndetse no mu gihe yari umukuru w'igihugu ntabwo wari umunezero gusa, ahubwo yarabaye mu bihe bidasanzwe, yarinze aba intwari iba umuntu aba yagwanye agahura n'ibibazo bidasanzwe. Rero mu buzima bwiwe, mu byo dusoma, mu byo twumva kandi n'iby'ukuri, yarahuye n'ibibazo aho yariko agwanira agateka kabirabure, abagwanira kugira ngo bafite ni ukuvuga bafite amahirwe angana hagati y'abirabure n'abazungu, kuko icyo gihe abirabure bari bagiramiwe cyane, nta bwigenge bari bafise, nta jambo bari bafise, kuko Nelson Mandela nawe yari umwirabure, avuze ati reka mpaguruke. Mugabo igihe cyose iyo uri mu ntambara nk'iyo haba bakugwanya. Rero yaratanguye aragira ingorane, imyaka 5 bamuha ibikorwa by'inguvu kugira ngo novuga nti ivyiyumviro vyiwe ateshwa ate. Mu nyuma yaho aranateshwa no mu mvuto, arapfungwa, aragira ibibazo imyaka 27 ari mu gasho, ariko amaze kugasohoka cya cyumviro ho kizana inguvu gushika yaho agirane aba umukuru w'igihugu. Rero mu byamuranze birabonekana neza yuko yagiye agwanira bene gihugu gushika yaho yobabera iki umushumba. Mbega tugiye turaba ubutegetsi bw'ubu ndetse n'ubwa kazoza gute yobera akarorero mu buzima bwiwe yaciyemwo kugira ngo babere umushumba abene gihugu, kugira ngo bashobore gutunganiriza bene gihugu, ntibavuga bati ko dushitse ku butegetsi hageze ko dutegeka twebwe ntibigire ibintu by'imirimo byo gukora ngo baje imbere y'abandi, ugasanga bifata ibisanzwe. Murakoze cyane, uvuze ikintu cyiza, kuko Nelson Mandela wewe igituma naramwiyumviriye ko kumucagura ngo tumuvuge ko yego cyane nuko intwaro yiwe yagize itandukaniro n'intwaro twavuga z'abandi muri rusange. Kuko wewe amaze kuba umutegetsi, urabona ko yari yarabaye maltraité n'abazungu bifuza kumwica. Wewe amaze gushika ku gihugu, amaze kukitwara, hari ijambo rya mbere yavuze ariryo twokwishunga ubwa mbere na mbere. Amaze gushika ko yaravuze ati ndi ngaha imbere yanyu ntari nk'umuvugishwa ariko nk'umukozi wanyu, umukozi w'abanyagihugu. Murumva wewe si wa mutware amaze gushika ku gihugu aca ashaka kuguma yambaye amakoti gusa, agira imiduga myiza. Wewe yaravuze ati ndi ngaha ndi nk'umushumba, pana nk'umuvugishwa gusa. Bisigura ntiyari hajya ngo atange amategeko gusa, avuge abari hasi bakore, ariko wewe yaricisha bugufi akagira hamwe n'abanyagihugu, akifuza kubakorera kugira ngo wa munyagihugu wo hasi ahaguruke nawe ashike ahantu heza. Bisigura waba uri mu mustaneri, waba uri nyambakumi, aho uri hose, ikintu cyose urongoye haba muri societe, reka kwifuza kudiscrimina abari hasi ubacinyitse, ariko iyumvira kuri umushumba wabo bakorere, niho uzobora umutwari mwiza nk'uko Nelson Mandela yabikora. Sinzi ko nawe hari icyo wavuga wisunze rino ryungane yavuze ati ndi ngaha imbere yanyu ntari nk'umuvugishwa ariko ndi umushumba wanyu, umushumba w'abanyagihugu. Iryo jambo yavuze bigaragara neza yuko akirivuga yaciye atera rishyira mu ngiro, kandi byumvikana neza riri mu byatumye no kuba uyu munsi tumwibuka kandi azoguma yibukwa. Kandi bibonekana yuko abatari bake mu bategetsi tufatira nk'akarorero ngaha mu Burundi, birabonekana yuko bamufatiye kwa karorero, aho bagerageza kubera abashumba ababene gihugu, ntibatange gusa amategeko ahubwo bakaza imbere abene gihugu bakumva ingufu zo gukurikira ababarongoye, baje imbere nabo bagakurikira. Dufatiye nko ku mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Varisito Ndayishimiye, urabona aragerageza mu buryo budasanzwe kuja imbere abene gihugu, akaja ku bikorwa, akabera abashumba abene gihugu, akabera umushumba abene gihugu, bakabona by'ukuri yuko indongozi bari imbere
ukarabona neza yuko no mu bandi bategetsi bari haruhande yiwe nabo nyene baza kukiva bagakora ufatiye nko mu bushikiranganje butandukanye. Rero uyu murimo wa Nelson Mandela kuntu yagiye yitwara birabonekana yuko yabereye akarorero abandi mu byo yagiye arakora. Rero akarorero kiwe birabonekana ko kahinduye Afrika ndetse n'isi yose. Nuko ndabibona. Murakoze cyane, mvuze neza gose kuko ubu yabaye nuvuga ati imboneza twese dushobora kurabirako aho umuntu wese ari. Bisigura umutegetsi iyumvire gukorera abandi, naho bazokubaha bavuga ati natwebwe turabona ko mukuru wacu duserukira ariko arakora, natwe reka tumurabire ko dukore. Ego murakoze. Twari duhejeje kandi kuvuga ko igihe cyose uri kuragwana intambara nk'iyo yo kugarura ubwigenge bw'ababutakaje, kugarukana agateka kabakatswe, ni urugamba rudasanzwe. Urahura n'ibibazo, abakurwanya, abagomba kupfa, bakwiruka ko mpaka n'ibirenge bigashuha. Nawe twabibonye ko yapfunzwe birakomera, mugabo impera n'impera araba umukuru w'igihugu. Rero mu gutwara kwiwe yagiye ariyegereza iki, babandi nyene bamumwirukako bashaka kumugirira nabi, mbere abagira iki abategetsi baba haruhande yiwe, abashyira mu nzego, mu ntwaro, kugira ngo babone yuko icyo yaharanira ntiyaharanira ubwigenge bw'abirabure gusa, ahubwo yaharanira ubwigenge bw'abirabure n'abazungu, bashyire ivyiyumviro hamwe. Icyo yagiye aravuga yuko intwaro yiwe, politike yiwe yariyo kumvikanisha la reconciliation hagati y'abirabure n'abazungu. Iyi ntwaro yiwe rero ikiba iyo kumvikanisha hagati yabo. Byumvikana rero yiyegereje abasi bamuhiga. Mbega yo tubera akarorero gute mu buzima bwiwe, kukuntu natwe urabona abagwana bose ndetse natwebwe twama dufise abasi, gute yo tubera akarorero mu buzima bwiwe, kukuntu natwe two kwiyegereza abasi, mbere ugasanga turabahindukije babaye inshuti ziri hafi yacu. Urakoze cyane mugenzi wanje. By'ukuri Nelson Mandela ntiyari wa muntu afise inzigo avuga ati umwansi nuwo gutsindaho. Oya, wewe yarafise agatima ko kubona neza yuko umwansi ahubwo ari umuntu wo kwiyegereza, kuko no mu majambo yamuranze twibuka haba ku isi yose yaravuze ati kugira ugiriranire amahoro n'umwansi wawe utegerezwa gukorana nawe, hama uwo mwansi agahinduka umu associé wawe. Bisigura rirakomeye cyane. Rero icyo novuga, umwansi wawe swat arashobora kukwigira ko bivanye n'umutima wawe. Urabona ko Nelson Mandela yafunzwe imyaka 27, avayo yashaje. Buryo uravye umwana avutse ushikashikana imyaka 27 ari umuntu akuze, cyumbwira ufungiwe ahantu uza bakugiriye nabi bose yarabazi, ariko amaze gusohoka mu bantu ba mbere yasize muri guverinoma ni bamwe nyene bamugiriye nabi. Babazungu atangura kubaha ibiti, arababwira ati mwewe muzotwara ibi, muzotwara aha, ariko abandi umwasi wabo no kugira nabi. Bisigura twomwigira ko kugira urukundo abansi bacu sabo gutsindaho, ariko batwigireho, tubereke yuko nubwo bagize nabi bashobora guhinduka. Burya swat umwansi arashobora kukwigirako agahinduka, gwagwanko yarafise cyakiwe yakugirira agahinduka bivanye n'ukuntu wewe utamusubirije mu nkoko. Bisigura ukugiriye nabi ntumugirire nabi, umwishuri neza. Nico no hano umuntu wese ari karatwa. Nibaza ko ari nacyo cyatumye nabo bazungu nyene bahavuye mu nyuma nabo nyene bamufata nk'umuntu adasanzwe, kuko bahavuye babona ati cyaciyumviro ciwe ntabwo cyari ico nkuko abazungu bari bikwegeye ko novuga domination, kwiganza kugira ngo bahagarare hejuru babirabure. Wewe yaciye abegeranya bose abafata kumwe. Nibaza ko ari nacyo cyatumye nabo bazungu baca bamubonamwo inyenyeri idasanzwe yuko ari umuntu aje ahindura ibintu, kandi cyiyumviro ciwe ari cyiza. Bwa bundi nubwo biyumvira ko ari kibi cyari cyiza bakibonye
mu nyuma ego uvuze neza cyane nico gituma rero bahavuye bavuga ati uwo muntu burya ntiyaduhigira inabi yaduhigira yaba nubwo neza twamugiriye nabi atweretse neza nuko naco gituma ubona igihugu ca Afrika y'Epfo kiri mu bihugu biteye imbere muri Afrika kuko si kimwe cyasize imbere discrimination ihagaze kuri raciale cyavuze ati no n'aba batugire nabi n'aba bazungu nibaze tubiyegereze baca bafata ubwenge bwabo babushira hamwe baba birabure n'abazungu naco gituma ubona kiri très développé rero umwasi wawe mwiyegereza aho uri hose burya hari ico ushobora kumukurako nkuko nawe ashobora kugukurako ikintu nimwashira ingufu hamwe ushobora kubaka ikintu kizima ego murakoze cyane ego Nelson Mandela kandi turabona yuko mu byo yaciyemwo yagerageje kumira ku cyo yafashe yavuze ati jewe yo ari ugupfa n'ugupfa ari ugukira n'ugukira igikuru nuko nshika kuki kwihangiro hari ijambo yavuze yerekanye neza yuko yahisemo avuga ati jewe mpiga icyo nshika ko ndazi yuko nshobora no gupfa ariko hari abandi bantu baba bubu ndetse n'abakazoza n'abakahise bamyeho bariho kandi nibaza bazokwamaho aho naho boba bariko barondera ikintu ciza kizotuma igihugu gishika kwihangiro ridasanzwe canke bashobora guteza imbere aho babaye mu makomine novuga no mu ntara mugabo akabona ico kintu azokigiriramwo ingorane akagishobora no kuhasiga gatwe atavuga ati oya ndakinjuye ibi bintu reka ndeke nzoraba iyo bizoherera kubera iki ubwoba ariko ntamenye yuko atsinze ubwoba kubera azi yuko icyo ari karaharanira ari ikintu kiri mu kuri bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigusha imana nayo ishivyinjiramo igafasha Nelson Mandela rero yarabigiyemo kandi azi yuko abamuhiga bashobora no kumwica mbega Nelson Mandela mu buzima bwiwe yaciyemwo inkiki turiko turavuga gute yobera akarorera abandi kugira ngo iyo bariko bararonderera ineza igihugu barimo kukigwanira ndetse bo kwiyumvira no kuhasiga ubuzima ariko bagashika kwihangiro bari bifuze gushitsa ko igihugu cyabo gute bobahanura murakoze cyane uvuze ikintu kizima mugenzi wanje burya abantu benshi turagira indoto ndetse tukagira imigambi ari ugasanga intambamyi ya mbere n'ubwoba burya ufise la peur d'échouer ntushobora gushika ku ntambuko yawe bisigura tufise ubwoba bwo kunanirwa mugo urabona Nelson Mandela yaravuga ati jewe ndazi ko nshobora gupfa canke gukira muri ivyo bibiri ntegerezwa kugwana hari n'irindi jambo ryamuranze dushobora kwigira ko duhagaze kuri kino nyene c'ubwoba yaravuze ati narize ko umwete atari kubura ubwoba ariko ari ubushobozi bwo kubutsinda bisigura umwe wese ategerezwa kugira umwete kandi umwete si kubura ubwoba ariko ni kugira ubwo bushobozi bwo gutsinda ubwoba rero wewe aho uri hose yaba uri muri guverinoma uri kuragwanira igihugu canke uri kurahiga iterambere ya bamwe n'abandi reka kugira ubwoba uzoronka benshi bakwereka kutazoshika bakwereka katacuri bakwereka kuri febe bategezwa kubaho nyene ni naho uri intwaro uri kuragwana ufita ibikugwanya nawe ugaca ushiramo ingufu gira rero ubwo bushobozi bwo kunesha ubwoba ivyo bizotuma ushika ku ntambuko yawe y'ubuzima yego nico novuga kuri Nelson Mandela urabona ko yabaye intwari adahagaze kutera bwoba ry'abazungu adahagaze kutera bwoba ry'abamutreta nabi we yaravuze ati napfa nareka nzobandanya gushikaho yatanze independence mu gihugu ciwe rero natwebwe mu buzima bwa misi yose yaba abantu b'imigambi yaba abapoliticien mwese mutegerezwa gukora mutisunze iki ngo mushize imbere kunanirwa oya ariko shira imbere gutsinda ubwoba ivyo bizotuma mushika murakoze cyane novuga nti twobakengurukira dusana bariko barasozera iki kiganiro kandi ntitworeka gukengurukira n'abariko baradukurikirana tukanabasaba yuko muza murashirako jeme mugagira komantere nukuvuga mutanga intererano munashima no kuvyoba vyavugiwe hano kuko turazi ni ivy'ingirakamaro mugatanga n'amapartage kugira ngo ubutumwa buze burashikira abantu benshi baze baramenya ukuntu
isi yagiye izunguruka kuno Afrika yagiye iduga bivuye ku bantu bitanze. Yego turabakengurukiye. ego na jewe sinogenda nta kengurukiye abafashe umwanya wo kutwumviriza. Nibaze ko mwagiye muriga kuri byinshi byaranze uno muntu Nelson Mandela w'amateka. Rero tuzobandanya tubaha byinshi bitandukanye bituyagira ku buzima bwa bamwe n'abandi bagiye bahindura isi. Rero nk'uko umugenzi wanje bivuze, nyimba kino kiganiro cyakunezereye urashobora kudusigira akajeme ugapartaja ugasiga commentaire kugira ngo n'abandi bari kure bashobore kuronka bino vyiyumviro bishobora kubahindurira ubuzima. Murakoze. Ari niyubaho Justin. Ego nanje nitwa Tuyisenge Prime nkuko nari nabibabwiye, tukaba tubakengurukiye cyane naho utaha. Ciao ciao. Radio Television RTBB ni vyiza by'Uburundi bwiza.